lovers imari zanje nibaze ko mumeze neza karibu kandi on Sexy Love TV show nkuko twari tubakumbuye twabagarukaniye BEW Burundian Entrepreneurs Warriors ego ingwanyi muri entrepreneuriat abo nabo sabandi ni babandi mumaze kubona batandukanye twama twagiye kuraba aho bakorera no munsi nagiye kuraba uwundi mudamu akora ibintu biri exceptionnel pour vous et vos familles mugumane nanje namugendereye ahakorera muhira iwiwe hama abereke ivyo byose adukorera mushobore kubona ibyiza biri hani Burundi ni muze tujane rero bakunzi banje bakunzi ba Sexy Love TV nkuko nabibabwiye ni muri BEW twagiye gutemberera umudamu narababwiye neza yuko muri BEW twama tuja gutemberera abantu bari exceptionnel aba warriors nkuko namandiko ndababwira ingwanye muri business hano mu Burundi twagiye rero gutemberera umwe muri bo kandi bamwe muri mwebwe bashaka kuba bamunzi hariho nabandi bashaka kuba batamuzi ariko twaje tumuwa presente murakoze cyane ko twakira kuri Sexy Love TV show ego kuba tabazi ndifuza yuko mwokwidondora muri bande nitwa Alida Mugisha nkabandumwe mu bakenyezi b'abarundi bari muri entrepreneuriat bakora ibintu kandi bagashobora kubishira ku isoko jewe rero ndumwe mu ba entrepreneur mu ba femme entrepreneur nkabandi muri domaine y'ibintu by'abana nkora ibintu byinshi by'abana n'abakenyezi bibungenze abakenyezi biteguriye kuronka ibibondo binabafasha muri urwo rugendo rwabo rwo kurera ibibondo byabo ego naza ko ngerageje kubivuga mu Kirundi byo bari ibyo turaza kubibona neza idonido ivyo ari byo ego donc muratubwiye ko muri entrepreneuriat surtout mu gukora ico cose umukenyezi yibungenze yokenera ku mwana wiwe donc mu myitegura bari ko aragira d'abord ikibazo canje numva no baza ati byabaje mwo gute kuko nibaza ko atari ibintu byaje ukonyene canke yabaye peut-être une inspiration par rapport y'ikintu mwoba kuri experience mwoba mwaragize ego nabivuze ko ndi umukenyezi ndi n'umuvyeyi ndubatse ndi umumama mfise abana babiri byaje igihe nibaruka umwana wa mbere nibarutse umwana wa mbere narakeneye ibintu nkoresha narakeneye ajyamakuse yo konkereza ko abana narakenera udukinisho udupupe tw'abana n'ibindi nkabona ko ndiko ndabironka ego mugabo ndiko ndonka ibintu bivuye hanze biri importé kandi bica bizimba nkakenera ibintu ntegereje gukoresha nkeneye bimfasha mugabo nkabona ni ibintu uko bizimvye uravye akamaro kavyo yego n'ibintu za kubika zo koresha no mu kindi gihe no ku bandi bana ariko nkabona loku birazimvye nkagerageza kubyitegereza nkavuga none buryo ibintu bikoreye ntibyoshoboka rero rimwe natanguye nkora agapupe ndafata ico gihe nuko ntanavyibutse nari kuba nakarondeye uko biri kose hari ahantu kari akantu kambere natanguriye ko fata ishishete ndafata ishisheti ndarikata ndagerageza gukora agaforme k'agakoko k'akalapa ico gihe nari mfise umusego nahevye gukoresha ndawusambura ndakuramwe ipampa ndagerageza kurondera udutwito kuri YouTube ndaparvena gukora akantu gasa n'agalapa mugabo atarakalapa kegereje gatoyi kuba kalapa hama suye inyuma gatoyi gende umuntu ntarinze gushona na gato nibaze ko n'igifungo uniforme igifungo gicitse ntiwigera wisha oya mama tari hafi ngo akashonere yari limite tuyitware kwa tayira ari gifungo ndabanza ndaja kuri YouTube kuri du technique de couture tworoshe dusanzwe basique cyo genda ndafata urunyuzi ndafata umukasi ndafata urunyuzi n'urushinge ndagashona ndagerageza ndagashiramwe ipampa ndagashona umwana yari muto nibaza ko yari afise nk'imyaka nk'ibiri 3 arakabona ndagakora karamuryohera
kubona ariko arakinisha igikinisho mama yamukoreye kandi numva biri no muri sanse ndavyikorere biri muri byose birimwe muri recyclage sinti ibintu kandi byo shobora kuvamo ikindi kintu kizima kandi umuntu yokoresha kandi en plus nkuri kintu kiza gutuma imigenderanire yanje n'umwana yongerekana yumva umengo ati mama namubonye agakora ndagashonye ndagahejije ndakamuhaye yararyohewe cyane aragakinisha ikindi gihe ndakora ka kabiri ndakora ka gatatu kumwe rero umuntu usanga bagashize nko kuri statut nakavuga atahukana rero gakoze nkabereka aho nahereye nibyo nakoresheje nafashe ishisheti naritabuye nafashe orenda isambura nafashe uduperle hari akadede nari mfise kacitse ndakora mutu amaso ndagirisha amaso kaba akantu ubona yokinisha hama akwakundira abantu bakubaza ati ntiwadukoze ntiwabyikoreye nk'umwe akambwira ati nkorera nanjye kamwe undi akambwira nkorera ndafise anniversaire nzoja ngo nkorera akantu hakada umwana bitangura gutyo ndatangura ndavuga nti urumva sinkifise amashisheti yo gutabura ifoko nja kuyagura sinkifise orega nkura nk'ipamba ifoko nja kurondera iyo norikura ukundi kuntu bitangura gutyo ndavuga rero ko ntanguye ku investisa no gushiramwe amahera ndabigira reka rero ndabigire business tukiri ngaho nyine est-ce que matière première urumva yuko à la base mugitangura wakoresheje ipampa no kukuye muri oreiller ishesheti ibintu wari ufise mu rugo hageze kuja kurondera matière première ugira ubikoremwo business byagenze gute aho rero ni na challenge nkifise no gushika iyi saha ndarondera amatisu yo biracagendeka hari hizo nshobora kuronka mu mamagaza hari izo ngerageza kuja kurondera nkiruka mu isoko mu Kinindo nkagerageza kuraba ikintu nubwo kitari tisu nubwo bari nka kuvuri ari gifise bandondera matiere ndiko ndakenera ipama nkagerageza kuja kubaza bajye bakora imisego bajye badanaza amashuka mwe muri kurahe ariko ko urumva ndarigura ku bandi ritabari ikintu caje gukora ivyo iracari challenge nini kuko biracaba bico bizimba aca kubwira ati ngira afate nka couvre yanje ndayihebe ndagukurire nk'ipampa riri mu ndariguhe uravyumva ko ntigari rije gukora ico sico ryari rigenewe bica binakuzimba kurusha ndagerageza kurirondera gutyo kubera ko nkiri mu ntango uburyo butaraba bwinshi ngo nshobore kugerageza kugirondera ndarirangure ndagizanire rije gukora ivyo uburyo buracari buke mugabo ndagerageza nyine kurondeza muri abo bantu tukiri ngaho nyine donc tutange exemple en fait y'ibintu donc mwemwe duhaye exemple y'ikintu bonkereza ko ego niki aha nkonga haba harimwo nkaha rero haba harimwo umva iyi ni tissu ndabikora mu buryo nkoresha tissu iryoshe donc ira stretching d'abord kugira kibe ikaba iri malleable biri kiri du kugira ngo ni pampa nubwo umva ku sandaletment ubundi barazambara bariko baronsa hariho bagishira ku mwana gato nk'umugera turumube kugira ngo kibe du ntize kuvuna umwana ntikibe kibwe bari zosi ego ibe du iri malleable abona ko ushobora no kukizinga ibiri du ego aha rero hariko iyi tisi ubona hejuru iyi ndaza kuyambika hose mu kanya iyi niyo shira munsi ahindani haba harimo ipampa haba harimo ipampa kwa kuno watubwira ko utaruzi gushona ego cyane gose ego ndafise umutayero dukorana kugira biri mu ntumbero yose yo gutanga akazi no shobora kuvyikorera jenyene mugabo kugira nganye umwanya kandi hagire n'uburonka akazi kubw'ivyo ndacapa nkakata ndagira ibitambara nkacapa nkakata nawe agashona ibitegerezo gushonekwa n'imashini hama nkashiramwo ipampa urumva ko wugaye hari aho uza gushonesha n'intoke niho rero nanje canza nkashona nkayugara neza ikaba nk'uko uyibona muri pampa oya ni bon ikaba nk'uko uyibona ego la question au fait nchanza ngira nti jewe ndaje kugira ko commande mwebwe madame Alida akakaza kubafata umwanya ungana gute kuko turumvise yuko hariho processus yuko mukata mura designinga d'abord and then mugakata le tailleur akaza agashona mugashiramwo ipama and then mugashona kandi bien sûr même la housse muza gushirako hejuru niyo nayo ne baza guconfectionner ça va vous prendre combien de temps wanashaka akazi kanini ntikari ngaho kambere hariho akazi kandi kabanza gutangura ni kuvuga ko ipampa uko ndarigura
riba ari ikintu ari anta kigoroye. Ipampa urumva ubundi ndarizana riba rimeze gutya, urabona ko ari ikintu kiri hamwe. Ego kiri hamwe mbona ari ikintu nyene kisanzwe gikoze. Ego kiba kiri aho kiri hamwe ari nk'igitambara, novuga gifise nka forme nk'igitambara kiri hamwe. Akazi rero ka mbere nako kubanza kurikora rino pampa kugira ngo ribe du nkuko. Ni kuvuga ko iri ndarikora nkaza kurigira uko. My God. Nkaza kurigira uko muribona. Iri rero niryo riri ngaha, niryo mpeza nkashiramo. From kirya twabonye bwa mbere biza kubuko. Donc niko kazi ka mbere niko kazi ka mbere gafata umwanya. Yego kuko urumva hajamwe ipampa ryinshi, ipampa uratwara itagwira atari ibintu ubona umengo ni ikintu cyinshi, mugabo uri kugenda urarishiramwo riba rike. Utegeza kuba ufise ipampa ryinshi kugira ngo utangure gukora. Est-ce que ni ibintu ejo hoba hariho akamashini kashobora kubikora canke ni ibintu bikenera main d'œuvre uzokwama ukoresha iminwe? Ego nibaza ko hariho abambwiye yuko nshobora kurironka en rouleau. Nshobora kugura kiri ari gihulo kinini, ça reviendra à mon cher kurumva niryo giri bangurisha ko nkura kamwe gapima nk'imetero nka 1m80 2m kagura un rouleau, mugabo urumva hariho ako kazi ko gukora. Ariko wanashaka akazi bon yego karafata umwanya, mugabo nakazi koroshe ko nugutabagura ipampa uraziko riba ryoroshe. Nkashobora kuronka rero ipampa rimeze gutya. Bishobotse ko ndarigura rigize navyo nyene nivyo kwiga nkarabiyo noshobora kurikura kuko iri ryose ni pampa riri importe c'est de kora ego. Donc après iyo processus umva kugira mutwereke ipampa nuko mwariko muratubwira ko hariho aho bihera. Donc muhera kuri ku pampa mukarigira gutya niho haca haza rero le tissu. Donc bica bimara igihe kingana gute? Mfise ipampa rikoze ibi byose n'umwanya mutoya, ni en terme y'amasaha. Ndagira turandakata gukata mbafise ama patron nk'umuntu wese abantu bagira nka couture nibaza ko baba babizi kugira ngo bizokome biri identique kandi bizokome bingana. Ndakora patron nkavuga nkakora imwe nkavuga nti patron ya kusanda lettement ni patron y'iki kintu ngira nkore ni kugira ngo n'uzobona ati nakibonye hahandi nanje shaka kijya azoba ari sure ko ndamuha ikingana na ca kindi yabonye hahandi. Hasigaye bari gucapa nkayikata nkaca umutara kacaza kacayishona en terme y'amasaha kwinjiza mu ipampa. Navuga ko ari nka processus ishobora kumfata nk'amasaha 3 4 byose kuyiheza yose. Ce que vous nous avez pas dit, nous qu'en dehors d'être une entrepreneur, vous êtes une salariée. Ego. No kuvuga yuko être salarié na entrepreneur ndazi nakazi kagoye ushize ko être maman également mu bishobora gute mu byifata kuri uwo wese yo ariko araturaba avuga uti je simbone ngene noja ku kazi kanje ko kuva 8h gushika 17h hamangaruke ntashe nshobore gukora ikindi kintu nshobore kuba umumama mais aussi nshobore guproduiza mwabigenjeje gute? Ego c'est une très bonne question. Et nkuko bivuze en plus yuko bandi mu entrepreneur ndi mu fonctionnaire ndakora ndafise akazi ntonda ko kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Ibi rero ni ibintu nkora mwijoro, abana banje barabizi baranafasha muri ivyo. Ni kuvuga ndava ku kazi nkashika nkaraba abana tugakina gatoyi kubera ko iciza nuko nkorera muhira. Ego nico ciza. Nigize kuba nkitangura nigize kuja muri conference imwe ngiye mu byakazi nyene ku kazi nkora hama turabaza twari muri cadre ya le 8 mars. Ico kibazo barakibaza umuntu yanyespiye cyane Madame Lydia Nsekera. Bariko baramubaza ariko aravuga carrière yiwe hama aravuga ikintu ati harageze igihe ni muri bureau ndayizana muhira. Ati kubera iki kugira nkore en même temps nivyo ndiko ndakora mugabo abana barambona ko ndi ngaho ndintervene bikenewe baraza tukavugana ndasohoka ngafata agaposte nkabaganiriza tugakina uburi muri milieu yabo. Cenda décider yuko nanje nzohora nkora à partir de la maison. Kubera iki mukuru ndamugiye ubarabizi arashobora gufata urushinge akamfasha kano mukasi ngira na gatoyi gafite imyaka 2 karaduga mukasi karabizi ko kabonye ikintu cavuga ati mama gukora arabizi ko mama bari ko rakora rero gukorera muhira
biramfasha non seulement gukora mais aussi no kuba ndi hafi y'abana nshobora guhagarika kano nkamukatira kano nkamufasha kano nkagaruka nkabandanya nibaza ko ari avantage aussi yo kuba ndi nkora à partir de la maison hama ego numurimo mwitumo nivyo biragusaba une bonne organisation sinovuga ko njyama amasaha menshi ku munsi kuko hari nk'igihe bankenera nko kwiconcentra surtout muri couple hari igihe mba fise ama mesure nina bandanya ku bindi bintu nkora turetse ibi mba fise ama mesure mu mutwe ngomba gukalkula ngomba kugira ngo bizohurirane na ya nka berceau ya size ashaka bya bintu ashaka ibyo biramfata kamwe mwanya wo kwiconcentra kugira ngo sinze kwihenda mu biharuro nibiki ibyo ni ibintu nkora iyo njyamitse abana nkaca ni concentra nkakora nk'ibintu bisaba kuba concentre bigusaba kutajyamo umwanya munini ariko birashoboka byose iyo uzi icuru kurarondera donc birashoboka des fois je dis toujours namandiko ndavuga yuko ikintu iyo gifise intumbero cama gishoboka ariko murahejeje kutubwira ko bishoboka ama produit novuga ko mu proposa twabonye iyi kusanda allaitement ama produit novuga ko mu proposa cane yo barayahe ego hariho doka ya makusanda allaitement naberetse kimwe mwasanga ndiko ndajisha ndiko ndazinga mukagabo ntimuzi carico nkije ni contour berceau donc nizo bashira muri berceau kugira ngo uprotege umwana ntiyibome kuri zijya mbaho za berceau zifite akamaro kenshi hari uko iraprotege akameme ko umwana nivyo atiboma ngira ama couleur ari vive biragira éveil sensoriel y'umwana kubona ama couleur autour mais aussi biratuma umwana yisanta ko ari protege arumva ko atari dans le vide arafise ibintu bimukikuje ututoto biratuma aba protege en plus ya ma contour berceau donc il y a une forme imwe nige yindi mwabonye ku chez le client ibiri muri berceau ni yindi forme ya contour berceau nkakora automobile berceau tuge bashira hejuru ego pour l'éveil sensoriel aussi y'abana ndakora amapupe niyo natanguriye ko kwanza nivyo natanguye nkora nico kintu catumye n'ibindi byose byaguka amapupe y'abana ndakora amakusando grossesse izi nizo kongereza ko muganda ndakora wose niza bamama bajyama ko iyo bafise bibungenze kugira ngo bashobore kuronka confort na nkeye basi bajyamye bazi ko hari hameze usanga bigoye ubura position y'amamwo ndakora ibikuse binini byo kubafasha kuryamamwo ndakora amashal d'allaitement twa dutambara wambara uri kuronsa nk'umuntu ashaka konsa en public adashaka ko bamubona arakambara mu izosi umwana wiwe en toute intimité ahariho hose ego ndakora ama stickers yo kumudekora ama chambre y'abana ama decoration murale yose si ivyo ngura ngo nze kumanika nivyo nkora ndabereka ivyo nkoresha nkagira ama sticker kuri forme yose wifuza nkayigira nkakudekorera chambre yawe neza kuri mur canke uko gususpenda ama decoration murale yo mu ma chambre y'abana ego donc ico cose umumama akicibungenze guhera kuri grossesse gushika umubebe azoze donc ico muragikora mwatubwiye ko vous avez été inspiré par le fait yuko mwabirondeye mukabibura ni ihe yindi inspiration à part le fait yuko mwabirondeye mukabibura iyindi ivuga ati je peux pas arrêter ego domaine y'abana ni passion d'abord je suis tellement passionnée murankurikira ndabizi kuri kuma réseaux sociaux yanje c'est toujours écrit fait avec tellement d'amour niyo hashtag yanje ni bintu nkunda cyane si hashtag gusa ngo narondeye akantu ko captura oya amantuze yanje nabiri ndavuga ni Dolls by Alida by the way Dolls by Alida your children we care ndakunda abana ndakunda ikico cyose coza kibaryohera kibanezereza rimwe nigize gukorera umuntu yabaye message impulsa vraiment kudashobora guhagarika entre temps subi inyuma gato ndumukristo ni ibintu ndabisengera vraiment ndabisengera nkavuga nti ibintu biba accompagné par une joie derrière ndabirongikiye abana baryoherwe bibanezereze uyu mumama aranyandikira arambwira ati dufise amajuwe menshi muhira yaguze twabana bibo batatu juste pour des cadeaux arambwira ati tu sais pas la joie que ça a apporté mu rugo iwacu ubundi arandunyikira ifoto arambwira ati umwana wanje ntakiryama atafise kano kadudu ça fait des années sinari nkinamwibuka ari Nairobi
zirambera message zivuga ati sishobora guhagarika kuko nkora ibintu by'abana biraryohera abana ndakunda kubona umwana aryohewe ndanabibona n'abanje iyo bariko barakinisha ingene baba baryohewe ingene batwita amazina ingene baduterura ingene baduheka c'est vraiment fait avec tellement d'amour. Je suis tellement passionnée par ibi bintu nkora ku buryo ntashobora guhagarika malgré ko mbafise akandi kazi bifata n'umwanya kuko jewe wanashaka ndibona plus tard arivyo ndikondagira. Dolls by Aida muyibona he dans 5 ans? Duherekane ndibona d'abord mutakesanga muhira gusa mfise mon magasin brand yanje, un magasin irimo que du fait par mois par Dolls by Alida, il est signé Dolls by Alida. Ndibona ntakibikora juste par commande kuko ubu uye biracari buto ndabikora ari commande y'umuntu nico gituma musanze ata ma produit ndakora bagatwara bidahuriranye nuko hari byo ntara delivering sino ntavyo ubusanga nta boutique mbafise muhira, donc ndibona déjà mfise une boutique ntakora par commande, donc baza bagatora à chaque fois. Ego mfise vraiment yanje iri signé que des articles zanje. Ego ndanabikora ari navyo byonyene nkora kuko nibaza yuko plus tard ça sera tellement que ça. Ego. Pour ceux et celles ntidushaka yuko bakunzi bacu murambigwa par rapport yuko twababwiye amajambo menshi kuko ndakunda kumviriza Alida à chaque fois ariko aravuga, ariko ndifuza yuko uno munsi yotubwira a message yobwira uwo mumama muri we afise iyo ndoto yo gukora ikintu mugabo akabona umengo kubera peut-être akazi kubera abana kubera umwanya sindabironkera umwanya. Et aussi muducishirizemo mutubwire le support umufasha wanyu yagize kuko ni banshi duhura nabo ugasanga abafasha babo ntibabemerera yuko uvuye ku kazi uciyuza ucishika muhira nta kindi uciye ukora. Ego c'est vrai uraza kutubona muga nta mwanya w'iwacu turondera peut-être qui plus est usanga no muri weekend arico muba muri ko murakora kanshi. Uruhara umufasha wanyu yabigizemo? Ego mpereye ku cambere ndakunda kuvuga ko biraryoshe urukura urasuiva ta passion. Ego nukuri biraryoshe urukura suiva ukora ikintu kubera ko ugikunda kubera ko uri passionné pour. Iyo rero ufise passion nk'abantu ufise passion ya sport ntashobora kubura umwanya wo kugira sport. Afuma mvuga ati muri pause ya midi 14h ndagenda ngira kamara canke ndafuma fata 15 minutes le matin 30 minutes ntabura umwanya. Yero riri passionné n'ikintu ukabona ubyukuri ufise iyo ndoto muri wewe uvuga uti ndazi gukora iki kandi ndipfuza gukora iki ndi passionné pour ntuzobiburira umwanya. Nibaze yuko ubura umwanya kubera ko uvuga ati ngerageze ndondeze mbega nokora iki mbega no kwiyumvira iki umva deja hari umwanya ukunze kwiyumvira nokora iki ariko hari n'igihe rero ubu bifise muri wowe ukumva ati iki kintu numva kirandyoheye kiri muri jewe reka ndagikore ntuzokiburira umwanya nukuri. Hama après nukuyorganiza ukagerageza kuorganiza umwanya wawe. Twese dufite 24 heures, hariho muri 24 heures bakora ibintu 10. Yego hariho muri 24 heures bakora ikintu kimwe. Donc tout est question d'organisation mais aussi de détermination et de passion. Hama jewe vraiment novuga ko j'ai eu la chance d'être appuyée par umufasha wanje mushinga ntaye wanje. Niwe hora mbwira ati c'est une entreprise familiale kuko aramfasha cyane kuko arazi ko ndabikunda no kugira ko hari igihe nkora ikintu hari igihe mfata tissu ntagicungira nkore hakaza une inspiration gutya gikore gutya kagire gutya akadudugira ukorega ka designing gutya nkacapa ikintu ibito natuje sinavuga ko nari umuntu azi gucapa vraiment oya mugabo nk'ibintu ngira nk'ama sticker nkora ndashobora gukora toute forme humaine canke animal canke voilà donc ikintu chose hari kubera tellement ico kintu ndi passionné par ça ndaronka ama inspiration n'igenda kirota nkavyuka ndagikora nico gituma bingora n'abantu bambwira ngo nyigisha kuko hari ibintu najewe ntazi ingene bigenda kugira ngo ingene biba byageze kugira na arrive à ce résultat cheke kuri iyo résultat rero kubera ko abona ko ari une passion fise un talent fise et un travail quand même hariho passion hariho talent mugabo hariho aussi un travail dur derrière quand même arabiha agaciro
arabiha agaciro muri uko kubiha agaciro rero aramfasha nk'ubu mfise umwana muto muri periode nibungenze niho yatangiye kuvyiga ko aravuga ati tubihagarika Tambwe ati wowe chapa designing bashone hamunyereke la suite ndakubwira ko nkiye niwe yafashije kuyishiramo sindarindi nga nkiye niwe yafashije kuyishiramo ipampa niki byo aramfasha vraiment aramfasha ko ari muri we yo kuvuga ati gushigikira talent y'umuntu gushigikira entrepreneuriat féminin gushigikira kubera ko nawe arabizi ko akenyeze nyene barashoboye bravo turaba warriors cyane gose cyane imbere gusozera yatubwiye normalement je menyereye ma sticker ava ego hanze azava hirya y'i Burundi rero je suis tellement surprise yukubona yuko ama sticker muyikorera ndashaka munyereke ukuntu muyakora donc ico mwamuyakoreshamo kugira ngo n'abariko baradukurikira bumve yuko ntibari obligé kuja muri ajya ma enseignement manini ntibari obligé kuja online kugira bagurire ama sticker abana babo que localement hariho une Alida akora ama sticker ego alors reka ndabereke akantu izi ni bazita feutrine n'ama tissu feutrine quand même un d'ailleurs important n'ama tissu feutrine abari de plusieurs couleurs afite ama couleurs menshi n'ama size atandukanye rero ndafata forme nshaka kugira nimba nshaka kugira une étoile nimba nshaka kugira n'importe quelle forme selon la couleur umuntu yahisemo nkayicapa nkayikata muri iyo forme nshatse mba nayicapye nkayikata hama nkakoresha ama papier autocollant avec de la colle nkayishira biba bisa neza cyane n'ama sticker ushobora guhomora ndashobora kubereka nk'ahamanitse ushobora kugira donc selon la couleur ushaka selon la forme ushaka nkayisho n'utu twose burya n'utu nana nk'iyo nkoze dudu nkashira kwa maso nkashira ku munwa nkagira iki utu twose abari n'amafeutrine nkoresha ndashobora kwandikira ku izina ce qui est bien avec aya mantunze nuko ziri personnalisable donc ndashobora gukorera nkagushira ku izina ry'umwana ushaka guha cadeau ta petite nièce ton neveu nkamwandikira ku izina ryiwe canke ico ushaka cyose ko ndamwandikira à l'aide de ma feutrine selon la couleur il y a tissu ya doudou na selon couleur ushaka donc biri personnalisable biraruta kuja kugura kujye kuko uronka ico ushaka donc nimwe mbyo tushaka mastika ya girafe gusa ndabukora amastika ya girafe shaka lion en fait urumva umwana ico uba umwifuza ko donc hariho umuntu yigeze kumbwira ngo ce qu'on projette sur nos enfants ce qu'on pense que nos enfants vont devenir nico baba donc nimba nifuza yuko umwana wanje azoba umva le roi w'ibintu byose Alida zonkorera lion kugira ngo abana banje baryoherwe donc ndagushimire cyane Alida kubona watwakiriye d'abord ukemera yuko tuza kukuvisita murumvise neza cyane yuko Dolls by Alida honyene mwabonye yuko je nacenda kigumana parce que c'est tellement doux abakorera ama dolls atandukanye pour vos enfants kuva kuri wewe muvyeyi wibungenze uri kuradukurikirana ushobora kuba uri mu Burundi ushobora kuba utari mu Burundi gira commande yawe hanyuma tuzogerageza turabene bigushikira who knows we never know cyangwa uzoza peut-être kwaramigwa ngaha mu Burundi hanyuma ushobore kubikenera yababwiye ko akora ama contour de berceau ibi coussin d'allaitement coussin pour femme enceinte baby nest bizimenyerewe cyane ego naka nid de bébé nk'agatanda ego ushobora kuryamikamo umwana dans les premiers mois kugira ntabari mu kintu kiri très vaste agume à l'étroit yumve ko ari ego naburya busego nabonye ababebe base ubusego nibaza yuko mwabibonye ariho ubusego yababwiye yuko akora ndibuka yuko tukira abana niho twabona kajya kantu hejuru ya mobile berceau hejuru murumva ko amaterme ntanayazi mugabo ni namuronka wa mwana tuzobisubiramo tumushimire cyane gose vous pouvez toujours la suivre ku ma réseaux sociaux arase Instagram Dolls by Alida
na Facebook Dolls by Alida. Sinon murashobora kumukontakta kuri ayo marezo sociaux, turabashira no ngaha munsi numéro de téléphone mwomutorako pour vos commandes. Mutwandikire no mu makommentaire nimba mwashimye ibikorwa vya Alida, nukuri mumufashe mumushorere, and then nawe uri kuradukurikirana please haguruka kuko turaba warriors, abakenyezi turashoboye. Madame Alida, akajambo kanyuma udutekerera naka? Ego bakunzi ba Sexy TV, ndabashimiye d'abord ko mwaje kutugendera. Merci Anaïs, merci Sexy kuba waje kutugendera kugira ngo ubone ibyo dukora. Hama bakunzi ba Sexy TV show, nukuri follow your passions, follow your dreams. Nous office un rêve, nous office une passion, nous uri passionné yo gukora ikintu ubona ko ari ikintu ushoboye, lance-toi, tu ne sais pas ejo bishobora kuba binini cyane gose kurusha kubyibaza, birashoboka cyane. Isufi yo gutangura kunesha ubwoba ugashobora oser commencer, niho byose byugariye burya. Hama ego vive l'entrepreneuriat féminin, ego vive support entre femmes, dushigikirane, dusupportingane, hama tuzoteza imbere l'entrepreneuriat. Exactement. Tubashimire cyane kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Sexy Love TV show. Mubandanye mukanda sabone, like, commentaire, share kuri uwo wese uzi. Hanyuma mwakoze cyane kunkurikirana comme toujours. Ni wa mukunzi wanyu ya Marianyu Anaïs Mugisha, Sexy Love kuri Sexy Love TV show. Cari kiganiro Burundian Entrepreneurs Warriors, kubera ko aba entrepreneur bongaha mu Burundi araba combattant. Merci beaucoup.